Hero bagenzi, ubu mumva kuri mikrofone ni Joshua Matare, ni umwe mu bagize Matare TV. Rero iyi TV si ubwa mbere muyumvise uko benshi mwariyabonesheje muratuzi, kandi murazi ibikorwa vyacu, murazi uko dukora. Rero uno musi nabazaniye akantu gashasha mwese mutari muzi, benshi la majorite hafi 80% ndazi ko mutari muzi aka kantu. Reka rero dukurikirane iki civugo mubona kuri ekra yanyu. Iki civugo kivuga gute? Kivuga ngo ni gute wotora stati kuri WhatsApp yawe isanzwe. Ni gute wotora stati kuri WhatsApp yawe isanzwe. Rero bagenzi, icambere nagoma ndababwire nuko mwogira j'aime kuri iyi video, ica kabiri mukagira partage, comment, hama mugaca mwiyabonesha kugira ngo ibindi ntibizohore bibacika bijanye n'ubuhinga bwerekeye telefone yanyu. Ndazi benshi murabikeneye, muhora muvyibaza mbega ni gute twobikora ariko mukabura aho mwobikura. Rero nimukurikirana iyi video ndabereka vyose, mugeze ku musozo n'iminota mikeya cane, hama mubimenye muzohore mutora stati zanyu kuri WhatsApp isanzwe na kare niyiramba. Ndibaza GB yaravuye kw'isoko, ariko ubunye mubonye stati muca muvuga muti ni mukama aka kantu, kubera iki ntimuzi ingene bigenda kugira ngo yitore vyoroshe nk'uko GB yahora ibikora. Rero kurikirana mubirabe. Icambere turaja muri application yacu ya WhatsApp. Tumaze kuyijako murabona nariko ndandika. Turi muri parti ya stati murabibona musi, naze kuja muri contact kuri discussion kuko ntibikenewe, ariko nimurabe ngaha kuri stati. Muje mwese ngaha muri stati tujane kw'iyi video. Stati zanje murazibona ni zinye, izanje ni izi murazibona, ni WhatsApp isanzwe, izi zose nibana ko ari igwanje. Reka rero turabe ingene woyikura ko stati y'uwundi umuntu. Rero kugira ngo utore stati y'uwundi umuntu, icambere ukora nuko womanza ugateresharija ico bita Phonex, ndaza kuyibereka. Ica kabiri uco ukora ni uguca uraba stati yawe iyo ushaka ko ukurako. Reka ndabe nka stati y'uwo muntu. Murabona stati yiwe ndiko ndayiraba. Murabona ndavye aba bana, ndavye n'iy'uwo muntu. Ico ukora urayireka ikavuga yose, ikiyugurura yose. Imaze kwiyugurura ndaza kubereka ibikurikira. Urayiraba mpaka yugurutse kuri WhatsApp yawe. Iyo mba shaka kugira ngo ndayikureko. Murabona nka stati y'uwunye niyo nshaka gukurako, mwese murabibona. Iyi stati rero kugira ngo ndayikureko nuko yose ndayugurura, be n'iyi video yugurutse mwabibonye. Murabona video nkeneye gukurako mwayibonye, n'ifoto nkeneye gukurako murazibona. Rero ngoma ndabereke ni gute woshobora kubikora. Rero nyamba udafise ico bita Phonex, iyi inye iri impande ya Play Store, murabibona ngaha kuri ekra. Manza ukubitire muri Play Store, mugira ico bita telechargement. Muyitelecharge muyishire muri telefone yanyu. Urandika ukahigisha, ukandika ko Phonex nkuko vyanditse. Je sanzwe ndayifise murabibona, ndiko mbwira kuri mwebwe mutayifise.
hama ugarondeza Phonex, hama rero umaze kuyiteresharija murabona ikirarondeza, uramanza ukarindira, hama murabona jewe nsanzwe ndayifiseyo banditseko yuko iri installe. Rero iri installe nta kamaro ko kuyiteresharija ca ndayireka, mugabo ku muntu itariyo baca bamubwira ati installe, uca uyinstalla nkuko winstalla izindi application zose ikaja muri telefone yawe. Imaze kujayo ibintu biba birangiye, uca wirabira amasitati ukayugurura nkuko nabikweretse, hama ukabona kuyakurako uciye muri Phonex. Rero etape ikurikira mwayibonye, ica mbere nuko wokugurura Phonex, ica kabiri ugaca uraba stati yawe kuri WhatsApp, ica gatatu ugaca usubira muri Phonex, ugaca uyifyondako nkuko nayifyonzeko, urabona uravugirizayo n'indirimbo muri Phonex. Ariko sivyo vyatuzanye, reka turabe ico yerekeye stati. Page dakeye mu bisanzwe muri Phonex niyi, uyuguruye bakwereka ngaha anye. Rero kuba ubuntu bwo hepfo ico utonda kwaka kanditseko Explore niho uca ufyondako, ugaca uraba hejuru mu buryo handitseko stati WhatsApp, murabona n'8 biranditseko. Rero nizo maze kugurura izo 8, ariko izo nshaka ndaselektiona hama nkazishira mu telefone, ca ndahafyonda. Maze kuhafyonda murabona baca banyereka zose, ca fyonda kuri imwe, fyonze kuri imwe baca bazimpa en detail zose zikwiye izo naravye. Rero murabona ka video nashaka kugira, nashaka gutora na babana nashaka gutora ngwaba, uca ubafyondako, ubafyonzeko kugira ngo aho urabona uravye musi, urabona ku ka kabiri hariho akantu kameze nk'agafresh karaba musi, niko uca ufyondako. Baca bakubwira ati enregistré avec 6, yamaze kuja muri telefone yanje. Rero vyaheze, nkaca asubira inyuma, nkaca fyonda kuri iyi video. Shatse ca ndaba ko ariyo, nkamanza nkayumviriza, numvise ko ariyo ca ndayifyondako, nkaca ngira kwa kundi nyene, nkafyondako aka fresh ko musi. Baca bambwira kwa kundi nyene enregistré avec 6, zose ziba zashitse muri galeri yanje ya telefone. Rero ushaka kwa registra zose urazisinyako, izo ushaka kwa registra. Iki ni ikindi ca gatatu, gutora ifoto, gutora video, gutora stati zose izo wipfuza kuzitorera rimwe, uca ufyondako ngaha enregistré, bica biharura ugaca uzitorera rimwe. Rero jewe sishaka ko zitora zose, ariko naberetse uko bigenda. Rero vyari ibi bintu bijanye na WhatsApp ku bantu benshi batabizi, mukubitire ngaha kwa Matare Joshua, kandi mugire partage kuko benshi muzoba mubakijije guhora basaba ama video kandi ari ibintu vyoroshe, canke bakavuga ati WhatsApp yanje nitora video ntibikunda. Rero niyo mpamvu jewe atama stativise muri telefone. Ico kibazo rero kwa Matare Joshua camaze gukemuka, ndibaza mwese mugiraho muba mwubahwe, ariko tubinginga n'ukuri mugire ico bita partage, mugire j'aime, mugire commentaire, mugire subscribe ariyo s'abone, kugira ngo muzohore mwirabira ama video yose y'ubwenge aciye kuri urubuga rwitwa Matare TV. Mwese mugiraho muba mwubahwe, mugire umusi mwiza, mwarahezagiwe.